We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Idolari ry'abanyamerika ririko riratakaza agaciro ku rugero rudasanzwe. Mu myaka irenga 70 iri faranga ryabaye ikimenyetso cy'ubutunzi n'ubuhangange ku isi. Ikigwanisho gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje mu kuzingamika ubutunzi bw'ibindi bihugu. Ariko no musi ibintu bisa n'ibiriko birahinduka. Igipimo bita dollar index bakoresha mu kuraba agaciro k'idolari ku rwego rw'isi kiri hasi cyane. Amabanki menshi ariko arikura kwa amadolari, mbere n'ibihugu bimwe bimwe bicukura petrole biri kugurisha umwimbo wabo mu yandi mafaranga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizihangayikishijwe gusa n'itakaza ry'agaciro k'ifaranga ryabo, ahubwo banafise ubwoba ko rishobora gusubirizwa n'ifaranga rishasha rigiye kuvukira mu bihugu byishize hamwe bishinga umuryango witwa BRICS. Muri iyi video turaza kuvuga kuri uyu muryango, tunagaruke ku ifaranga ry'abanyamerika idolari, ukuntu ryabaye ikimenyetso cy'ubutunzi n'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira dutahura ubugi dolari ryabaye umwami wa yandi mafaranga, reka duhere ku nama yabereye Bretton Woods muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1944. Muri iyi nama hasinywe amasezerano yiswe Bretton Woods Agreement, akaba ari amasezerano yanzuye ko idolari ry'abanyamerika rizohora ari faranga rikoreshwa mu bucuruzi mpuzamakungu rifise agaciro gashingiye ku nzahabu. Iyo nama yari yateguwe kugira ngo ibihugu bigenzura uko ubutunzi bw'isi bwo kongera guhagarara neza inyuma y'intambara zibiri z'isi zose zasize ibihugu byinshi mu bukene budasanzwe. Iyi nama rero yarabaye maze ihuza ibihugu bigira ku 44, byinshi muri byo byari bigizwe n'ibihugu by'ubumwe bwa Bulaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe mu ntumbero nyamukuru y'inama kwari gushinga ikigega mpuzamakungu gishinzwe iterambere bita International Monetary Fund IMF hamwe ni banki y'isi World Bank. Izi nzego zibiri zashinzwe kugira ngo zifashe mu gucunga no gufata mu mugongo ubutunzi bw'isi. International Monetary Fund yafasha mu kugabanya ubusumbasumbane mu madeni n'ibibazo by'ubutunzi, mu gihe World Bank yatanga amafaranga afasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Ikindi inama yashitse ko kwari guhuza amafaranga n'idolari rishingiye ku nzahabu cyo bise gold standard. Iyi nama ya Bretton Woods yashitseho uburyo bwo kw'idolari rya Amerika rihuzwa n'agaciro k'inzahabu, ari naco catumye idolari rya Amerika ari ifaranga ry'ubutunzi maze riguma rifise agaciro mu bucuruzi mpuzamakungu. Nyuma y'iyo nama idolari ryafashe ikibanza gikomeye kubera ko ryari rishobora guhindurwa mu mafaranga yose ku gipimo gishingiye ku nzahabu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1971 President Richard Nixon wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse amasezerano ya Bretton Woods maze ahindura ubugi dolari rya Amerika ryakoreshwa rishingiye ku gaciro k'inzahabu. Batanguye gufyatura amadolari menshi maze bituma idolari ritakaza agaciro kageze ku bice 10% mu mwaka wakurikiye, no kuvuga mu gihumbi kimwe n'amajana 1972. Ariko nubwo Bretton Woods yari ihagaze, idolari ryari rimaze kuba urupfunguruzo mu budandaji na cyane muri petrol. President Richard Nixon yakoranye amasezerano n'ibindi bihugu byacukura petrol na cyane Saudi Arabia, bumvikana ko petrol izohora igurishwa mu idolari, ari naho havuye ico bise petrodollar. Ibi byatumye idolari rigumana agaciro kanini kandi rikizerwa nk'ifaranga rikoreshwa cyane mu bucuruzi bw'isi ugeranije n'ayandi mafaranga. Inyuma y'imyaka myinshi rero idolari ryigaruye ubucuruzi mpuzamakungu, ibihugu biri mu muryango wa BRICS biripfuza impinduka. Tubanze twibukanye ko BRICS ihuriyemo ibihugu bifise abantu bagera ku 40% by'ababa ku isi kandi bigaharurwa kuba bifise ibice 25% by'umusaruro mbumbe ku isi yose, bimwe bita PIB global.
Ibi bihugu ni Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa, Afrika y'Epfo. Uyu muryango ukomeza no kwaguka kubera ko hiyongeremo ibindi bihugu nka Iran, Egypt, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Indonesia na Ethiopia. Ariko ikibazo gikomeye nuko ubucuruzi bw'ibi bihugu kenshi bugishingiye ku idolari kandi bibigira ingaruka mbi ku butunzi bw'ibi bihugu. Iyi dependance ku idolari izana ingaruka mbi zirimo gutakaza ubwigenge ku isoko mpuzamakungu. Muravyibuka ibihugu nk'Uburusiya, Turukiya n'ibindi vyahawe ibihano bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose byari bishingiye ku mitegekere y'idolari ku isoko ry'isi. Ibi byatumye ibihugu nka BRICS bitangura kwiyumvira uburyo bwo gushiraho ifaranga ryabo rishasha rishobora gusubirira idolari. Iri faranga rya BRICS rizoshobora kwifashishwa mu bucuruzi hagati y'ibi bihugu bigize BRICS ndetse no hanze y'uyu muryango. Iri faranga kandi ryofasha kugabanya gukenera idolari no kwirinda ingaruka z'ibihano by'ubutunzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishangaye mu gihugu c'Ubushinwa mu mwaka wa 2015 huguruwe banki yiswe New Development Bank. Iyi ikaba ari banki ya BRICS yashizweho kugira iterera imigambi y'iterambere mu bihugu bihurikiye muri uyu muryango. Iyi bank ikora nka World Bank na International Monetary Fund, ariko ikaba yisunga mu bihugu bihurikiye muri uyu muryango wa BRICS. None ni zihe ngaruka zishobora kwibonekeza ku idolari rya Amerika? Niba ifaranga rya BRICS rishobora kujaho, ibihugu byinshi bishobora gutangira kurikoresha mu bucuruzi. Ibi bizotuma gukenera idolari bigabanuka cyane kandi agaciro karyo kakagabanuka mu buryo bukomeye. Iyo ukoresheje idolari ku rwego rw'isi uba wizeye ko rifise agaciro gakomeye kubera ko rizwi ku isoko mpuzamakungu. Ariko nimba icizere kigabanutse kubera ifaranga rya BRICS, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhura n'ikibazo gikomeye mu bijanye n'ubutunzi, harimo iduga ry'ibiciro no kugabanuka k'ubushobozi bwabo bwo gusuma ku rwego rw'isi. Iri faranga rya BRICS rishobora gutuma n'ibindi bihugu vyiyumvira uburyo bwo kwitandukanya n'idolari. Ibihugu byo muri Afrika, Amerika y'Epfo bishobora gutangira gukoresha iri faranga mu bucuruzi. None burya Abanyamerika bazemera gutakaza urugamba rwatangujwe mu mwaka w'1944 mu masezerano ya Bretton Woods. Intambara y'ubutunzi ku isi isa naho yamaze gutangura kandi zobikaze cyane mu myaka iri imbere. Nigiki wewe wiyumvira kuri kazoza k'idolari? Ese iri faranga rishasha rya BRICS ubona mu by'ukuri rishobora gusubirira idolari ku rwego mpuzamakungu? Nipfuza icyumviro cyawe muri commentaire. Tuzosubira mu yindi video.